Kaze nshuti bakunzi b'insamizi mbonesha kure buntu muri kino kiganiro umwana iwacu. Mu kiganiro cy'uyu munsi dushimikira ahanini kungene abana bagendana ubumuga bakurikiranwa mu bijanye n'indero idakumira kuri bose. Uyu munsi ikiganiro cadushikanye neza na neza muri komine n'intara ya Ngozi mu kigo Jeokuki gisanzwe kireze abana bagendana ubumuga. Leta y'u Burundi ifadikanije n'amashirahamwe atandukanye aharanira ineza y'ibibondo nka UNICEF n'andi mashirahamwe aharanira agateka k'abagendana ubumuga iriko ishira mu ngiro umugambi w'indero idakumira. Mbega ikigo Jeokuki kireze abana bagendana ubumuga coba citunganije gute? Hari ibikenewe kugira ngo ico kigo kibandanye gitanga indero idakumira mu kwigisha abana bagendana ubumuga ibijanye n'imyuga ndetse no gukurikiranwa ku mashure basanzwe bigako. Vyinshi ni muri kino kiganiro umwana iwacu, aho tuza kuyaga n'abana, abarezi n'abavyeyi. Ni musangwe ikaze. Abana barerewe mu kigo Jeokuki baremeza yuko bafashwe neza muri ico kigo ndetse n'amashure bigako, ariko bakemeza ko hariho ibigikenewe kugira ngo babandanye biga neza mu gutegura kazoza kabo. Naja ngaha muri Jeokuki kubera nagendana ubumuga, baradufata neza, baradufungurira akagakinga kugira ndakaronke, barakamfashishije nyene kugira gashobore kuza karanyunguruza kaza karanshikana aho ngiye nko kw'ishure. Ubumuga bwanje ukuntu bwatanguye mfise imyaka 2, hatangura haza agahere kwino, burya karaderongera ukuguru kose kuravyimba, niho rero baciye babona kunjana kwa muganga, maze gukira uko kuguru baca banzana hano mu kigo Jeokuki, ca ndatangura kwiga. Nkigishika hano mu kigo Jeokuki kubera nari umwana mutoya cane, uko mumbona siko nangana. Hari abandi bana tungana turi mu runganwe rumwe dukuze, ariko tugishika kubera umuntu aba avuye mu mitumba itandukanye, ubona umenganiwe umugaye wenyine, umenga isini gwawe ukamara gushika aho abandi bari. Naciye nsanga ahubwo nanje ni mu bantu bakomeye, baratwakiriye neza, baraduha ivyankenerwa n'ivyo tutazi, baratwereka umutima w'urukundo nk'abavyeyi bacu. Banyakiriye neza kandi ibyo navyo ngaha ntazi ubu ndabizi. Nahakuye ubumenyi, barazanye umwarimu aranyigisha kwiga imashini, hama ndamenya ubumenyi. Kwa umugabo maze kufata sinasubiye kwiga, bafashije rero kugira renshike ngaha, banyize ubumenyi nyene bwo gusoma, kuba no gusoma ntavyo narinzi. Banyakiriye neza, barampaye uburaro, barampa n'ivyo gufungura. Ibikoresho ivyo abavyeyi bacu bataduhaye ikigo kirabiduha, nk'ibintu vy'ibitambara vyo gukuramo impuzu n'inyuzi nyene bijana n'imashini. Tubanye neza nyene nkuko tutiga bimwe. Kera niho barasamara cane, bakavuga ati uwo muntu agendana ubumuga aje gukora iki. Mugabo ubu ugiye kw'ishure barabona ko uri umwana nkabo, ukiga ukabitora, ahubwo no kubasumbya amanota ugasanga uriko urabasumbya amanota kandi ugamburuka. Abarezi nabo ubu barajijutse, baritaho cane abana bagendana ubumuga. Jewe ndabitora cane kubera kenshi na kenshi je nkunda kuba uwa mbere. Abana kw'ishuri baramfata neza, bakampamagara tugakina, bose tugakina turyohewe, atavyo kugwana ngo cambwe ngo dutukane. Abana barerewe hano muri kino kigo turakenera ibintu vyinshi, turakeneye nk'ibifungurwa, ivyambagwa n'akabuye ko mu gitondo, kubera ubu niyo karaboneka ariko si imisi yose. Ego ivyo turabikenera cane, amasabuni n'amamatera yose. Ego nuko nyene boza baratwitwararika nkuko bariko baratwitwararika, kandi nuko boduha n'amakaye, bakatugurira niforme, hama nyene tukaza turagenda tunyweye n'akabuye n'umukate mu gatondo gusa. Nyene ubu ntavyo bikiba. Ico nosaba abarezi nuko abana bagendera mu gakinga kwa bitaborohera, hariho ama escalier, ahantu bari ama escalier nyene
bakagira neza abana bari mu gakinga bikaborohera. icyo nosaba nuko noronka imashini hama ubwo bumenyi narose hano mu kigo bukazoshobora kusahiriza nk'akihaba hama bikazonteza imbere muri kazoza kanje. jewe ubu ndiko ndiga wasize ngaha mpejeje ndamusaba imashini yo gushona. Nsabamagara Marie Thérèse n'umuvyeyi arereye muri ico kigo Geokuki arashima ku ntambwe abona ku mwana wiwe aravye ukuntu yaje ameze, ariko rero agasaba ko abavyeyi bafise abana bagendana ubumuga bakibanyegeza bo bajana mu bigo nk'ivyo nk'ikigo Geokuki kugira ngo babandanye bitabwaho mu ndero yabo kugira ngo bategure kazoza. Jewe umwana wanje ndamuzanye ngaha heze imyaka 3 afise ubumuga bwo kumva no kutavuga, aramugaye n'ukuguru. Ico gihe ndamuzana muri make nabona umenga nta konfise nzomurera, nabona umenga ubuzima bwiwe burarangiye, ariko maze guhura n'umuntu akambwira ibyo muri iki kigo naraje nditura abavyeyi bakira abana ngaha muri iki kigo ndababwira ubuzima ndereyemwo ubu mwana ingene bimeze, ambwira ati umwana urazomutuzanira tumurabe hanyuma tugira ico tumufashije. Mwana naramuzanye maze kumuzana rero urabona ko baramfashije nyene, sinovuga baramfashije, ubu ndabona yuko nyene ariko yaraciye ubwenge muri make. Ubwa mbere ntiyarameze uko, yari umuntu nyene umenga nsa nk'uko umenga nzokwanduruka ndanamuheba, ariko gushikiza isaha ndabona ko umwana ameze neza, ubu araciye ubwenge, araza muhira nkabona yuko no mu kibano hari ibintu byinshi yahinduye. Bwa mbere yari umwana usanga aguma yigunze, kaguma ari umwana ubu umenga n'umwana yahebwe kubera yanagwaye n'igihe kirekire. Jewe nabona umenga nzokwanduruka ndanamuhebe kuko nabona umenga azohava atwara ubundi buzima bw'abandi bana. Hanyuma amaze gushika ngaha barambwira ati umwana naho biri uku nitwomuheba, reka tumushire mu bandi bana aje mu ishure amenyera ubuzima bw'abandi bana bafise ubumuga nkawe, hanyuma niyamara kumenyera ubuzima uzosanga ari umwana nk'abandi. Jewe nari mu buryo bwo kuja ndaca hirya no hino umenga ndiko ndamuvuza, ariko urumva ntivyanshikiye ko igituma bitanshikiye naregereye ababishoboye naramushizeho abandi bana bari, nanje nsaba ko aja kw'ishure, n'ubu nsaba ko yoguma kw'ishure hanyuma nkakaronka kazoza kiwe nawe, kuko kazoza keza k'umwana w'iki gihe ni kuja mw'ishure. Abavyeyi bagifata abana nk'uko abana bagifata abana bagendana ubumuga nk'uko umenga si abana nk'abandi, ico nobasaba nuko bojijuka bakamenya ko umwana agendana ubumuga ari umwana nk'abandi, bakamenya ko umwana agendana ubumuga ari uwo kuja abandi bari, atari uwo kunyegeza ngo agume hariya mu misozi canke mu gikari. Hariho abaca babanyegeza nyene bakabashiraho abantu batabona. Ico nosaba abavyeyi nkanje bafise abana bagize ingorane zo kugendana ubumuga nuko nyene bo kwegera ababishoboye bakabafasha bakabereka uburyo bashobora gutunga abana babo canke ingene bashobora kubigiza imbere muri kazoza kabo, kuko icambere na mbere nuko umwana amaze kuba atari mw'ishure canke ngo aje abandi bariyumve nk'abandi bana aca nyene amera nk'uwahebwa acaba uwikumiriye, akaba no mu buzima butoroshe ugasanga nyene n'umwana ameze nk'uwahebwe. Maze kubona hadafise ubuzima nk'ubw'abandi bana bari kumwe hariya muhira bafise, acabona umenga sico kimwe nabo, acabona umenga yarakuwe muri abo bana umenga ntaco rupfana nabo. Kandi n'abana bo mu kibano usanga umenga bamufata ukundi kuntu kuko babona nyene ko adafise ubuzima nk'ubwiwe, muga amaze kuja abandi bari nk'uku akaba kumwe n'abandi, abavyeyi barakwikujijuka bakamenya yuko umwana agendana ubumuga ari uwo kubahirizwa, agahabwa agateka, akaja agashigwa imbere cyane gusumba ukamwitwararika gusumba nuko witwararika bajya baba bakomeye. Je ndashimira ikigo Geokuki kuko nukuri kiradufashije byinshi, je ndagishimira cyane iki kigo Geokuki caje hageze, kuko hari benshi bari barabuze iyo baja niyo bava, hari benshi bari barabuze iyo bacirana iyo bamira, ariko ubu nukuri turiruhutsa kuko baradufashije byinshi, kuko hari umwanya dusanga nabo bana twohumenga ntitwobashobora, ariko bo barashoboye kubarera
dusanga niyo batashe mu buruhuko dusanga bafise uburere, tugasanga barafise indero, tugasanga n'abana bari suku. Nukuri ikigo cyewe cyarakoze cyane. Ikigo Jeokuki kikaba kireze muri kino gihe abana bagera kuri 60. Nduwimana Jean Claude akurikirana indero y'abo bana aremeza ko bariko bagerageza mu byo bashoboye byose kugira ngo abo bana bitabweho mu bijanye no kwiga imyuga ndetse no gukurikiranwa ku ishure basanzwe bigako. Iki kigo ubu turiko turavugana gifise abana bashika 62 nibo bari ngaha mu kigo bataha ngaha. Muri abo harimwo ababo mu biga ibintu by'imyuga, hakabamwo abiga mu mashuri mato mato ayo twara twita primaire, harimwo n'abandi babandanije bamaze kurengera iyo primaire bisumbuye ngaho gatoya. Ni ukuvuga abo bose baraguma ngaha gushika mwese tubonye icazovamwo. Wiga ku mashuri mpaka arose certificat canke arose urupapuro rw'umutsindo. Uwiga mu myuga nawo mpaka tubonye ko yamaze kubitora agiye guhangana n'ubuzima. Ego nk'abasanzwe baba hafi biroroshe biraborohera gukurikirana aba bana usanga bagendana ubumuga. Novuga yuko turagerageza kuko iyo myaka yose munaca muri bina biriya byose biratwigisha, tukamenya ingene tubafata, tukamenya n'ingene dutegereza ku bana. Kanatsinda ubu turazi ko bashoboye nabonyene, gusa bisaba ko umuntu abakwiga akabuko byonyene gusa ukaberekera hanyuma ukabareka bagakora. Ego hanyuma turavye umuntu aravye kino kigo uko cifashe n'imyaka cyo bakimaze, mwebwe mubona uyu munsi muvuga muti hakenewe ibiki kugira ngo kumbure urugwaruka rubandanye rubaho neza? Hari intambamyi goba uno munsi muvuga muti zirahari cyangwa tugorane tubuza urwaruka kubandanya rumererwa neza? Ego murakoze ku ico kibazo. Intambamyi dushobora kubura mu kigo nk'iki, murabona yuko kigereranywa n'umuryango. Mu bisanzwe ibyo abantu bakenera mu miryango nibyo dukenera. No mu miryango rero usanga bafise abana baharurika 3-4 usanga ari kibazo, ariko twe tugeze kwa 60 murumva yuko bigoye kugira ngo ubatunganirize neza babeho neza bisanzuye. Ariko turagerageza twebwe aho dushoboye gukora uko duhambije, ariko turacakeneye abadufata mu mugongo. Na cyane cyane umwana turafise abana batoya batangura mu wa mbere, nk'abo bana ntiyo baramenyera ko bofungura rimwe gusa. Numva ko abo barategerezwa kuronka kabuyi ko mu gatondo, saa sita bagafungura, bagasubira gufungura mu ijoro kugira ngo ubuzima bugende neza. Mugabo biracika kuko tuba n'ikigo gifise amikoro atari menshi cyane. Tuba twiteze yuko abantu bashira mu kuboko, abantu bagira neza bashira mu kuboko kugira ngo turonke utwo twose. Iyo vyanse nyene ko turonka kabuyi turafungurira mu saa sita no mu ijoro, mugabo urumva ko haba harimo agahazi. Ico ni kimwe kumbure mu kijanye no kubafungurira. Ariko mu ntambamyi zindi duhora nazo no mu bikoresho turahora n'intambamyi. Nko mu myuga turabaforoma tukabona ko babitoye, bamenye kubarira. Twategereza kubarungika bafise ibikoresho by'ibanze kugira ngo bashobore gutangura gukora. Ariko no musi turiko turabibura, ibiriko biragenda neza. Ikindi naco nk'intambamyi ni ukuvuga turafise ababeshi baradodora, abavyeyi beshi bakeneye ko abana babo kwiga ngaha, ariko kubera ko uburyo bwo kubakira atari kirenga, ugasanga twakiriye baki kuba twitura. Iyo ni intambamyi nayo nyene. Hanyuma no mu bo twakira hari indi ntambamyi mu bo twakira, hari abo usanga bafise kwiyunguruza bigoranye, bakeneye ibikoresho bifasha ngingo nk'icyo twakwita amasheze volante mu rurimi rw'igifaransa cankwe amabekiye. Ariko ibyo byose n'ibikoresho byarazimvye cyane, tutarose abagira neza bashobora kubidufashisha, naho nyene usanga ari ingorane. Mu ncamake ubuzima nuko bumeze bw'ikigo, ivyo dukeneye cyane biba byihuta
mbaye mvuze nciye ku mayange novuga ko ari ivyo. Yego murakoze. Ego murakoze ariko naho ivyo bibazo bihari hari abavyeyi barereye kuri muri kino kigo nabo bavuga bati turavye ingene umwana yashitse hano tubona hariho intambwe mwe namwe niko mubibona abana mureze hano mubona hari intambwe koko bagira haba mu vy'ubumenyi ndetse n'ivy'imibano. Ego cane murakoze kumbaza ico kibazo kuko navuze yuko ndabifisemo experience nini nya cyane imyaka myinshi mu burambi. Hari ibyo tubona je ndamaze kuba nshobora kubona neza intambwe abana batera gusumba n'abandi. Nta mwana ashobora kuva yavuye mu misozi ngo abe ngaho umwaka amezi angahe ashobore kubura ico ateramwe imbere. Turavye imyitwarire turavye ingene atera imbere mu bwenge turavye ndetse no mu vy'amagara hariho gushika no ngaha gakirira ngaha kandi atawuvuzi dufise ariko ari kwinanata kubera ko yabonye abandi ingene bariko baritwara mu nyuma yaraje afise yabekiye tukabona yayishize hasi ayo n'amatemwaje dufise ariko kandi urumva ko uko bigenda kose baratera imbere ku buryo tweje ndabiravye ndavyishimira cyane. Ego hari ariko n'abavyeyi bamwe umuntu yigeze kumva sinzi yuko ubu bikihari ugasanga afise umwana agendana ubumuga ariko akamunyegeza ntamuserukane kw'ishure ntamujane muri bene bino bigo. Ayo makuru yo y'ubu aracariho niba bigihari mwebwe akamo mutera nakahe? Murakoze mbajije ikibazo c'inkora mutima cane kandi ko kiri mu byo bisanzwe bituraje ishinga cane ari naco catumye n'ikigo kibaho ari kimwe mu byari bibabaje imitima yabeshi abiyumviriye kino kigo ibijanye no kunyegeza abana. N'ubu rero ntuyovuga ati nta uburi sato umwungano ushobora kubura isato ibidahizwe. Turemeza yuko hariho abavyeyi bamwe batarevuka ariko kuko tugifise nk'ihangiro turabandanya kuhimiriza turahimiriza dutera kamo abavyeyi ndetse novuga n'intwaro guhera hejuru gushika hasi bame badufasha mu kuza bararaba bene abo bana kuko barahari. Haraho ushobora no kuronka udodora ukavuga ati nawe wabonye ko umwana yukira mugabo ugasanga umuvyeyi ari kariyonjorora bene abo bantu baracahari agakuramwo akarenge kandi yategereza gushiramwo inguvu ziwe. Na cyane cyane ko intererano y'umuvyeyi uruhara rw'umuvyeyi ntasubirizwa muri bene ico gikorwa. Rero turateye akamo abavyeyi turateye akamo intwaro guhera hejuru na cyane cyane ko ijwi ryo mu ntwaro rishika kure badufashe bice ku mitumba bishike no mu bucimbiri badufashe kuraba bene abo bana kuko iyo babaturungikiye turabafasha no kuboriyanta tukabarungika tukabereka aho bashobora kuronkera ubufasha bubabereye ugasanga umwana yakize umwana kandi agakira akiri muto. Iyo umwana akiri muto rero arakira agakira mbere bikibagirwa yuko yibagiye no kumugara bivanye n'ubumuga afise. Yego. Hanyuma ku banyeshure musanzwe mufise biga ku mashure ya hafi hano hafi hari nahe bababwira ingene bakigwa ku mashure basanzwe bigako? Murakoze nico tubereyeho hano kandi nico baba bahunze bavuye mu misozi ibintu bijanye no gukumigwa. Iyo bashitse ngaha no kuvuga novuga ko keshi bararuhuka kuko twebwe ikibano cegereye mu micungararo yose twaramaze kubahimiriza barugurutse barashobora kwakira umwana bakamwumviriza umwana kumva ko afise amahoro n'umutekano ari kw'ishuri. Iyo bishitse naho no mu misozi wanagomba kuko turarenga ngaha muri no ntuzenya turarenga ngaha mwaka karere ko ngaha muri Ngozi turinjira no mu Kayanza tuvuye muri komine tukaja mu yandi makomine yose yo muri Ngozi tukaja no muri Kayanza. Iyo bishitse naho nyene turayije ryacu ryashika kure turagira ico dukoze kugira ngo ico kibano gihinduke. Ego
hari akajambo kanyuma mushikiriza ko bariko barabakurikira ku nsamizi n'imbonesha kurebu? Akajambo kanyuma noshikiriza, ubwa mbere ndahimbawe cyane na kino kiganiro tugiraniye, ndahimbawe na ni radio televiziyo buntu ishoboye kutugendera, n'abantu bacu twama twatanze ibiganiro no ku radio gusa, ariko ndabashimira ukuntu bitwararika ibibazo biba biduhanze. N'ubu rero abariko baratwumviriza n'abariko baraturorera turabateye akamo bame baca ngaha kuri jeho kuki, ni ikigo gisanzwe kitakuneze abagendana ubumuga mu nzira zose, ikote zose, impande zose, ni ukuvuga turahura n'intambamyi zitari zike kandi rimwe rimwe bikatugora. Hariho rero abariko baraturaba, abariko baratwumviriza bafise uburyo canke bakorera muri izindi domene zimeze nk'uko z'abafise amikoro make, birashobora birinjiranamwo vya mikoro make n'ivy'ubugendana ubumuga, kuko ubumuga mu bisanzwe ubumuga, ubukene n'ubumuga birafitaniye intuzenya aho bihurira. Ubumuga buhamagara ubukene, n'ubukene kandi burahamagara ubukene nabwo nyene burahamagara ubumuga, birinjiranamwo. Abasanzwe bakorera muri zo domene rero turabateye akamo baze baca ngaha, ko dufise abo bantu na twebwe abo dusanzwe dufise ngaha n'abamikoro make, kuko naho nyene nabo bafise ubumuga, si kuvuga ko twahisemwe abasanzwe bafise ingene bishoboye, dufise abamikoro make. Rero dufashanye gutegura ibibazo duhura navyo kugira ngo tugira aho tubashikane ku byifuzo vyacu. Icyifuzo cacu nuko tubona umwana agendana ubumuga, ubwa mbere yakize bishoboka, bidashoboka naho yashoboye kwiteza imbere mu nzira zose, yize amashuri akayamara, akagira n'ico yimariye n'ico amariye umuryango wiwe. Abari mwizo domene rero turabateye akamo baze baca ngaha, biratufasha biraturemesha no kuhaca gusa tukaganira tugahana ivyiyumviro, biradufasha. Murakoze cyane. Ntanyungu Anatole, icegera c'userukira ikigo jeho kuki, akavuga ko ico kigo kuva mu mwaka 2000 gigiyeho kimaze gufasha abana batari bake, ariko rero akabona ko inguvu z'amashirahamwe aharanira agateka k'umwana agendana ubumuga zikwiye kuja hamwe kugira ngo bene abo bana bitabweho neza mu byo baba bakeneye byose mu gutegura kazoza kabo. Ikigo cacu cavutse mu 2000 kandi cari gifise intumbero nyamukuru, novuga mu bice bibiri. Twashaka gushira imbere yuko abana bagendana ubumuga biga nk'abandi bakabaho nk'abandi. Ikigira kabiri, intumbero igira kabiri kwari ukufasha gushikira abana bagendana ubumuga kugira biyumve bidagadure. Biraryoshe kubona umwana agendana ubumuga ariko arakina nk'abandi, atamba nk'abandi, avuza ingoma nk'abandi. Nivyo zo ntumbero zibiri novuga mu ncamake zigoje kuko mu 2000. Uyu munsi kiramaze kuba kirera abana bangana gute kuva kino kigo kibaye? Kuva mu 2000 ikigo jeho kuki kimaze kuramura abana bashika 360 bari mu mice itatu mikuru. 20 ba mbere bize ibikorwa vyo guhingura insato, ivyo bita marokineri. Ubundi mugwi w'abana 140 bize ibijanye no gushona. Ubundi mugwi w'abana 100 bize ibijanye no kujisha. Intambwe mubona abana mwa mwarareze bageze ko canke abo mufise hano uno munsi, mubona ishemeye muravye ubumenyi baronkera muri kino kigo? Yego, intambwe duteye ko irashimishije, kuko mu ntango twashira imbere kwigisha abana bagendana ubumuga kuva nko mu 2000 gushika mu 2012. Turamenya neza yuko abana bakwiye kwiga badakumirwa, niyo twashira imbere indero idakumira, aho ubu dufise abana biga mu mashuri nk'abandi, amashuri shingiro biga n'abandi. Je novuga yuko indero dutanga aha iri ku rugero rushimishije, kuko turasana bavavanura no gushira imbere imyuga, ahubwo dushira imbere kwigisha abana bakiri bato bakigana n'abandi. Hari ibyo muvuga muti ibi tubironse nk'ikigo vyodufasha cyane kugira ngo indero dutanga muri runo rwaruka ibandanye iba nziza, ndetse n'urwaruka rutugana rubandanye rworoherwa?
mu kigo rero kuko turafise ivyo turangura bikadushobokera turafise n'ibindi tugikeneye ivyo tugikeneye no bishira mu migwi itatu turakeneye kandi tuzoguma dukeneye abajeje intwaro aho badushigikira mu bikorwa turangura ico ni cambere ikigira kabiri turakeneye kubona abavyeyi b'abana bagendana ubumuga mbere n'ikibano bitaho gusumba abana bagendana ubumuga bakarikwa nk'abandi bana bo mu miryango ikigira gatatu turakeneye ubuvugizi butwegereza abari mu yandi mashirahamwe aserukira abana bagendana ubumuga canke abana bagendana ubumuga canke n'abandi bantu aho nikora kugira dushire inguvu hamwe tugira intumbero zimwe mbere dushoboye gushika ku iterambere ridakumira aho mbere tuzoshika kuri rya hangiro nyamukuru y'igihugu cacu ciza c'u Burundi kiri mu bice bibiri aho mu 2040 tuzoya dufise igihugu c'u Burundi kibayabaye mu by'ubutunzi mu 2030 naho tuba dufise igihugu giteye imbere murakoze. Ego uno munsi abavyeyi bagifise abana kumbure bavuga bati abana bagendana ubumuga bakibanyegeza imuhira aho kubajana ku mashure canke babajane mu bigo vyabagenewe akamo mu baterana akahe? Yego nk'abantu hazuyeje ikigo jeho kuko twogerageza guteza imbere guhimiriza abavyeyi bagifata n'abana bagendana ubumuga mbere bakibanyegeza mu ngo zabo bajijuke babashira habona bige nk'abandi bitura ibigo bibegereye bitura amashuri abegereye mbere atakuvangura ngo umwana agendana ubumuga canke ntabwo afise murakoze. Aha niho ikiganiro cacu kirangiriye ikiganiro umwana iwacu cuno munsi twariko turabira hamwe ibijanye n'indero y'abana bagendana ubumuga barerewe mu kigo Jeokuki ikiganiro mukaba mwagiteguriwe na Sofoni Tuyishime naho ubutaha.